umuntu arashobora gufatwa ku nguvu ntabivuge ingene vyagenze je mu madetaye je narafashe ku nguvu ndazi uburemere bwo gufatwa ku nguvu ingene bumeze urumva rero umuntu bitarashikira ntavyumva ariko urya mugabo baca bararongorana urumva ntiyamurongoye harimo urukundo bantu b'Imana muvyumve neza umuntu arinza kuvyora we yarafise amarangamutima yo kuryamana na Mireille ariko aravuga ati reka tubane mugiyo kubana yarama emotion y'umubiri ntiyashaka umugore rero ashaka mucafuze urana umugabo yo muvanye abagabo benshi ngahi Burundi iyo bavanye n'abagore bashaka umugore akubitike ntabone asa neza ntabona kunzwe uri kurumva abonye akunze akaba mu buzima bwiza sirtu umusumvya nk'ubuzima ho acagira ishari azosubira barere nk'umumama mu bisanze abapapa ntibarera nabo nyene bambabarira nta mupapa rero harera umumama none ugiye gufrena ngo ntaje kuraba abana ntumuha abana uri kurumva ubu uri kurica abana ntaco uri kurakiza bose benshi majority bagendana ibikomere niko batabivuga rero ugiye kugwa ku muntu afise urukomere runini nawe aragukomereza urumva rero bareke kwivanga bose abagenda baramucafuza bareke ko byivangamo kuko sorry yarambabaje parce que ndumva igikomere umuvyeyi w'umumama abafise urya mugabo naramugaye cyane urya mugabo we Claude naramugaye parce que ntiye kubizana kuri réseaux sociaux kuko barafitanye abana ariko arakomeretsa barya bana barakunda mama wabo mbega ibi bintu byose nivyo bihari kubera umwuga ariko arakora wa sinema akagirizanya yuko abantu sinema ubona itamubeshejeho ni kubera gusa mentalite y'abantu mengo sinzi ingene bameze kandi n'ukuri kwimana abantu abanyagihugu barakwiye guhindura mentalite umuntu wese uranafranike utubanye ubu ufise ibyo ukunda cyangwa ufise vision yawe nanje ufise vision yanje muze muraba umugabo wese adashigikira umugore vision yiwe cyangwa umugore ngo ashigikire vision y'umugabo urugo rurasambuka iyo umuntu yahukanye ukabona agiye mu buzima bwiza cumenye uwo muntu Imana yarahukanye ariko Imana bari kumwe yavanye n'umugabo ariko Imana barajanye bavuga yuko iyo umumama avuye mu rugo akagenda agatwara abana iyo umugabo yitwaye bararaba umugore eske arafise moye yo kubarera nta moye afise papa afise moye aca bagumana bisigura ko kiriya gihe yagiye nta moye ari bwaronke urazi ibitutsi yajya acamutuka wamaraya we n'umugabo wa mbere yarakunaniye nico gituma uno munsi bariko bamwagiriza kuba ari indaya urumva mbega yaba yari indaya reka ndababaza. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muri mwiriwe canke mwaramutse bivanye na muherere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sonda wikaze wowe uri kuradukirana mu Burundi, mu Rwanda, muteze na muri Kenya, muri Kongo, Urya zimugu vy'abara ndavuga Martin Abi, Saudite, abari Canada, America, mugi mwese ndabaha ikaze. Abari mu Swiss na mwebwe. Yes, uyu ni umunsi udasanzwe kandi aho twagira amagogura umutumire adasanzwe. Bisanzwe umuzi bisanzwe umukunda, aho dusanzwe tuganira kubigiye bitandukanye. Uno munsi tuze kuyaga kuri vyinshi. Twagwaye ikaze kwanza. Murakoze. Meze neza. Cyane gose. Uramutse abakunzi bacu. D'abord. Ego ndaramukije abakunzi bacu. Ça fait longtemps, narinda bakumbuye. Skori busy cyane muri iyi minsi nibaza ko hari amafaranga yari menshi. Ndafise ibindi ndiko ndakora nje mba busy ukuntu. Yeah, ndabaramukije. Nibaze ko mwese mumeze neza. Ego. Yes, ni COCO Claudine. Musaza w'umuzi, musaza w'umukunda. Kunyaha nyinshi zigiye zitandukanye, hari byinshi yaganiriye, benshi bafashije benshi mu buzima, mu mpanuro ndetse no mu rugo cyane gose. Uno munsi tuza kuyaga kuri sujet zitandukanye, ariko imwe yonyine tuza guhagarara ko cyane gose ku bintu bimaze imisi biri kuravugwa kuri umwe mu bantu basanzwe bamenyekanye ngaha mu Burundi, Mireille. Ariko kandi no kabufisemo experience idasanzwe, bamaze igihe bavuga yuko yataye abana biwe, uno munsi akaba yitwa ibintu biremereye. Koko ni experience ubifise ko kujanye mbega abavyeyi no munsi hari abavyeyi batotezwa bakimwa abana babo bimeze gute? Kwanza cyambere mbanze mbwire Mireille sorry yahuye n'ibibazo byinshi naho abana b'abantu bariko babitahura, bamwe batabitahura nkuko abandi babitahura, bamucira imanza
birababaje cyane kubona umuntu agira igikomere abantu ntibagiha agaciro ico gikomere ari abavyeyi bagenzi biwe urumva nukuri birababaje iki kiganiro kiraza kunanira gukora ndumva emotion nyinshi vyarambabaje vraiment ndabibonye mu bisanzwe umuvyeyi nyamuvyeyi arinze atabana haba hari impamvu urumva nabonye umugabo wiwe aguma avuga kwanza yitwa Claude nico kimwe na Claude wanje Claude mana yanje yo mwijuru amprise abo bagabo bigira abakozi b'Imana ngo nabantu bo mwisengero ni inzererezi vraiment azamba barire ibintu ndiko ndana ari karavuga ni inzererezi y'umugabo ukora we control franchement narababaye kuko ntushaka gufata basi nyimba kunda abana biwe uri kurumva ntiyovuga ibintu nkabirya umuvyeyi muri abavyeyi mwese none jewe ntitwavanye ko je ndamureka akaza kuraba abana nta bibi yakoze no kasa basi nkavuga ati Franike hari ikintu kibabaje mu buzima sorry urumva iyo abantu babanye ari babiri je narakurikiranye ivyiyo ndakurikirana ingene yabivuze nkurikirana n'umugabo wiwe muko umugabo ndiko ndaravurema nkagira analize y'uwanje ni archive ivyo ariko aravuga uti kubera iki muravye bamuhora ngo yarongowe n'umugabo n'abagabo babiri sivyo uwa mbere narakurikiranye ingene barongoye deja barabagenzi n'urya mu Claude urya mugabo we wa kabiri sivyo nabakiza bo mwisengero nta kintu kibabaje nk'ico saba pagani urumva saba pagani bakaca bagira iki aragenda bavuga ngo ntiyafashe ku nguvu abantu ntibamenya kahise k'umuntu wowe kahise kiwawe niwe gaha uburemere umuntu arashobora gufatwa ku nguvu ntabivuga ingene vyagenze je mu madetaye je narafashe ku nguvu ndazi uburemere bwo gufatwa ku nguvu ingene bumeze urumva rero umuntu bitarashikira ntavyumva ariko urya mugabo baca bararongorana urumva ntiyamurongoye harimo urukundo bantu b'Imana muvyumve neza umuntu arinza kuvyora we yarafise amarangamutima yo kuryamana na Mireille ariko aravuga ati reka tubane mugiyo kubana yarama emotion y'umubiri ntashaka umugore rero igikurikira yari umugenzi w'umugabo wa kabiri urumva byarazungurutse birazunguruka basanga arongora kandi babizi nayo donc ndiko ndaraba nabagabo bayeska bantu b'Imana izindi ndabagabo bo mwisengero izi bandi ndekubera iki benshi nabayeska araja ngaha akavuga ariko uri kurara ivyo bari karavuga ariko arikingira ashaka mucafuze urana umugabo yamuvanye abagabo benshi ngahi Burundi iyo bavanye n'abagore bashaka umugore akubitike ntabone asa neza ntabone akunzwe uri kurumva abonye akunze akaba mu buzima bwiza sirtu umusumvya nk'ubuzima ho acagira ishari urumva acabura umengo donc wabaye neza gusuma ko yarari babashaka dushupire ariko umuze murabe umuntu avanye n'umugabo atari wari mu makosa ari umugabo afise amakosa Imana iraduhezagira urumva kuko Imana irabona ko atari twe tuba twikuye mu ngo iyo umugabo agukubita sivyo yaramuhohotera bien sûr yaramukubita naho umugabo adashaka kubivuga twese twavuye mu ngo kora badukubita n'ibindi bibazo bitandukanye mwotuma mukorana ibindi izindi ngorane ariko umugabo ntagukubita mimi Mireille ikibazo yahuye naco nico mama wanje yahuye naco mama wi wanje urumva niyo mpamvu byarambabaje je nakuze nzi mama wanje tawe nzi bambwira ko yantaye mama yahuye ico kibazo kuri wowe nyene yes mama wanje je yansize mfise imyaka 2 urumva niyo mpamvu Mireille no mwihanganisha vraiment yansize mfise imyaka 2 ariko fendofe naramumenye kandi naramukunda nkavuga ati ho nk'ubu na mama niyumvireho hatuma hapfa papa nkasigana na mama uti kubera iki hariho ukungena umugabo avana n'umugore akaca kasa abana ntashake nuko umumama garuka kuraba abana yasize urumva yadusize turi babiri umuhungu n'umuje umukuru wanje musaza wanje na jewe mugace cankura nkura bavuga ati mama yaragutaye
sibyo kuko mu nyuma yaraje aramwiba mukuru wanje aramutwara je biranka papa yarancunga cyane kugira ntazonyibe biranka ariko ntiyari yantaye abishaka nta mama waye urabona wahukanye ubuzima burapararangana ugatangura azeho cubona ugiye gutangura aze rufise abana urumva cyangwa umwana biba bigoye n'umugabo ntiyemera kubatwara je nagumye ngabaguma bambwira mama wawe yaragutaye mama wawe yaragutaye nizo information baguhamuhira niza nkakura none nkavuga okay yarantaye je rero nzi kurya mukapari we mama ariko kubera amfata nabi n'abana bakambwira wose mama wawe mama wawe yaragutaye rero nkakura mvuga mama wanje ari he ariko mfise wita mama birakunda ko tubonana arambwira ingene papa yamukubita urumva hamwe avuga ati ntutugaruka ugifise imyaka 8 nafise wita ariko afise 11 acarapfa mugabo iyo 3 ans yarampaye care papa atigezamo vraiment nararyohewe niyo mpamvu umugabo wa Mireille yari karihora ubusa uri kurumva nazungura avuga ibyo ashaka byose barya abana gusa ariko arabakomeretsa mugabo ndababwije ukuri n'ukuri kw'Imana nawe nyene avyumve bazohura kandi azosubira barere azosubira barere nk'umumama mu bisanzwe abapapa ntibarera nabo nyene bambabarira nta mupapa rero harera umumama none ugiye gufrenda ngo ntaje kuraba abana ntumuha abana uri kurumva ubu uri kurica abana ntaco uri kurakiza uri kurumva yes bon abantu benshi baragize ico babivuga ko bamwe bamagiriza ibigiye bitandukanye abanyamaposte y'abantu bagiye batandukanye hari uwitwa Eric Nyandwi bisigura bimwe mu bijanye n'ingene abavyeyi baba kwikurirana abana amakandi n'abanyaposte za Chimamanda na Nerinat bo ku ruhande bo kumutaka amakosa hama kandi ugereje kugaruka kandi mu makommentaire y'abarundi benshi sinabakurikirana Mireille cankereza hose zo mu Burundi nabo baragenda batanga ivyumviro bitandukanye nibihe bikomere umumama nk'uwo onye ahura navyo mu nyuma ibikomere ni kubera abo bose bariko baravuga ntibazi ibikomere yahuye nabyo ntibazi ibibazo yahuye nabyo byamuteye ibikomere muri ko murumva nibareke kwinjira mu buzima bw'umuntu buriya ubuzima bw'umuntu ni burebure kandi pase y'umuntu bareke kuyihora umuntu benshi nagiye mbona bavuga ngo urumva ngo yararongowe ngo ubwa mbere ngo ararongorwa n'ubwa kabiri ngo none byanka gute yes birashoboka paske abantu ntibaba bakuranye uri kurumva abantu bahura ari babiri ntibaba baravuka n'abavukana baracanamo none why not badashobora kwiyumvira yuko umugabo avuye hariya muri nord umugore avuye muri sud canke est west barahuye batazinanye uri kurumva umwe aba yakuriye mu byiwe undi yakuriye mu byiwe umwe aba yakomeretse abantu bose benshi majority bagendana ibikomere niko batabivuga rero ugiye kugwa ku muntu afise urukomere runini nawe aragukomeretsa urumva rero bareke kwivanga bose abagenda baramucafuza bareke ko byivangamo kuko yego sorry mpore koko mpore umuvyeyi nk'uyo onya yari mu bintu nk'ivyo onya urumva ko nawe nibwo buzima wakuriyemo ni nabwo buzima no musabana ba Mireille bariko barakuriramwo barimwe no musi nibyo bintu donc nabyo nyene bariko barabona kutayaga n'umuvyeyi wabo kutaburonka affection yabo nize ngaruka abana baheze bagahura nazo nize ngaruka wahuye nazo inyuma yuko bakubwiye yuko mama yagutaye hama mu nyuma y'imyaka 3 umaze kubonana acara maragufa ingaruka nizi abana bahura nazo nkizo Parto biranse kumvuga bo ingaruka niko abana barakomereka sibyo ikibabaje umuntu ariko aramucafuza n'umugabo bavyaranye tureke na mariage basi n'umugabo bavyaranye umugabo barabyaranye yarakwiye guproteja abana pardon kuri iki kiganiro kirangoye gukora urumva mbo vyarambabaje parce que ndumva igikomere umuvyeyi w'umumama aba afise
urya mugabo naramugaye cyane. Yego. Urya mugabo we Claude naramugaye parce que ntiye kubizana kuri réseaux sociaux kuko barafitanye abana ariko arakomeretsa barya bana barakunda mama wabo uko biri kose baramukunda kubera yarabavyaye uraza umwana bamunda yiwawe uri umumama ukamwonsa ukamuvyara amezi 9 agahera ukamuvyara ukamwonsa urumva iyo connection baba bafitaniye murumva nk'umuntu w'umuvyeyi vraiment abantu b'abavyeyi mwumva ingene bibabaje ico gikomere ingene kiba kingana ukaje usanga papa wabo ari we yari kuba proteger akaba ari we ariko arabakomeretsa we ariko yumvira ngo reka cafuza Mireille ariko arikomeretsa abana bavyaranye. Jewe ndibuka mvanye n'urya mu Claude wanje nawe ubuzima bwaranse tukivana ganse ndomoka nomotse muganomoka tutari kumwe inzira ngora kuriha biranka ndabura pepe amahera yo kwishurinza ce ndamusigira umwana yarambwiye ati ntuja n'umwana wanje kuko je sinkunda kubesha ndamubwiza ukuri ngira ngende kandi ndatwara umwana ngoya ukamuvana gahanda gufungisha ce ndavuga ati okay avuga ati munsigira ndarya umutima amenyo ntivyari byoroshe ndamumuha ndamubwira ati uko ndamuguhaye ndamuhana n'umuyaye ndamubwira ati uko ndamuguhaye ngarutse niko uzomunsubiza Franike naragarutse aramunyima urabona aravuga ati waramuntanye nivyo byo n'uyo mugabo wa Mireille yishira ngo yaramutaye waramuntanye sishaka kumuguha ebana uzovyara abandi ndavuga ati aba munyuma ndasenga ibanda ndavuga ati wa mana we ukabuzi kuryara umwana w'umukobwa ukabuzi ko ubuzima bungoye uncira inzira aho ntabona inzira ntora umwana wanje uzi ngene vyagenze Imana irumva nukuri na Mireille izomutabara imusubiza abana biwe Claude biramunanira kuri hinzi baramwirukana aca babije kumuhamagara ntora umwana uri kurumva ariko ntiyari kumuma ihabura ivyamugaburira ihatabura ivyamugaburira ntiyari kumuma vyari kuba nk'uko kwa Mireille n'umugabo wiwe rero nareka ivyo bintu vraiment ahubwo nibavugane ingene yozara baramutsa nka mama hariho affection badafise hari igikomere bafise muri bo urumva kuko je ndibuka mama wanje ndamubonye urumva numvise umengo ngiye mu ijuru yes donc affection ari connection ihura yes yazarangurira impuzu angurira ibirato papa wanje ntigeze abingura ivyo byose akaza byose akabikora byose akanyiyegereza ndibuka aje no kundanije twararana urumva mimi Mireille rero mana yo mwijuru afise igikomere c'abana nibiyareke kumucira imanza n'abana biwe bafise igikomere c'amama gute bariko baramucira imanza kubera ko abantu mumeze gutyo mwabantu mwe kubera ko mukunda kwinjira mu buzima bw'umuntu mutazi kahise k'umuntu yes hari bimwe mu gibitandukanye bagi baravuga nka Chomanda yaranditse ati ntabana yankiwe kuraba canke gutora ico umugabo wiwe na nyina bukwe basaba nuko badashaka ko abana babo bazanwa mu mafilm ungakuja ukabafanira vince canke nabandi bagiye batandukanye ikibazo cyakize ngaho onye mbega ibi bintu byose nivyo babihari kubera umwuga ariko arakora wa cinema ukagirizanya yuko abantu babaza cinema ubona itamubeshejeho ni kubera gusa mentalite y'abantu mengo sinzi ingene bameze kandi nukuri kwimana abantu abanyagihugu barakwiye guhindura mentalite umuntu wese urana Franike utubanye wowe ufise ibyo ukunda cyangwa ufise vision yawe nanje ufise vision yanje muze muraba umugabo wese adashigikira umugore vision yiwe cyangwa umugore ngo ashigikire vision y'umugabo urugo rurasambuka nyimba yari yifite vision ya filme gutayigwanya sivyo kandi barabesha ntabwo ari kuvuga ngo niko iyo ni gwitwaze ni motive kugira twumve ko Mireille ari umuntu mubi uri kurumva ntabwo ari ibyo kuko yabavyari byo ndazi yari guheba kubera umwana arakundwa urumva n'umumama wiwe yari guheba filme agasigarana abana biwe barabesha yes mbega ubuzi abadamu mukora burashobora gutuma bamwe babona uko mutari canke ubuzi mentalite ndiko ndavuga
narabonye ibintu bavuze bagiye barakomanta ko bavuga ngo abagore ngo bakina amafilime ngo barabamaraya none ndababaza twari twirirwa ku makamera canke abandi bakora nka mwebwe tuvuge n'abajournaliste bose umva bose baca bindaye ko birirwa ku makamera sivyo uvuze umukinyi wa filime hanyuma batanga ibiganiro nabaki abajournaliste nabaki ko hariyo n'abajournaliste b'abagore n'abakobwa bose baca abamaraye kubera iki mentalite z'abantu mengo ziri cheap gose ziri hasi ntabwo ari ivyo kuko umwuga n'umwuga atari umwuga mubi n'uwuroga urumva ariko indi myuga yose ni myiza ata muntu wishe nibe bikomere rero umwana aheza agakurana navyo mu gihe yatawe yumvishwa yuko abavyeyi be bamutaye canke amawe yamutaye bashobora kumwanka urumva iyo ni consequence ya mbere bashaka umugabo ari mukuri ndazi Imana izomucira inzira ntibazomwanka nabo bazobona ukuri bariko barakura naje vyaratevye ndamenya ukuri kandi tutakuranye na mama wanje uriko urumva rero bazomenya ukuri hanyuma ukuri kubaho kwidegemvya bavuga ati mama wacu byavuye kuri papa ahubwo rero papa wabo ariko arishira mu kibazo abana bazomwanka kuko abana baragira ikibazo cyo kuba muri vide y'umuvyeyi kuko icambere cyo umupapa abafise umwanya kurondera ubuzima nta mwanya afise wo kurera abana umupapa ashoboye kuja kurondera amafaranga agatanga ya ratio canke akabambika ariko kubarera ndiko ndavuga kubarera umumama yitwararika abana niwe atanga discipline kuko uburere fondation y'uburere bw'umwana buva kuri mama kuko niyo bamarana umwanya munini none papa wabazobarera gute umwana yakuze muri ubwo buzima mbega nta ngaruka bibiheza bikaza biramugirira mu bukure bwiwe mu gihe mama wiwe mu nyuma atamushizeko amaboko hama ashobore kumutwara neza ingaruka ziriho kandi nyinshi ingaruka ya mbere arakura uraza kuduha akarorero se tukuri wewe kuko nawe urumva nibwo wakuriyemo ubuzima abana babimwe no munsi barimo nibwo wakuriyemo niziherera aheze agakurana nazo muri we uko bayiyumva muri we urumva iyo ukuze ni ya vide navuze kugira yuzure ntibikunda urumva hariho ibiba byaramugoye atigeze abibwira umuntu n'umwe hariho manke y'ikintu kanaka c'umumama aba afise agikuranye rero urumva nawe aticunze kuko ushiramo effort biravunana nawe uca usanga abana bawe utabahaye care nawe kuba kwataye waronse bisaba iki sacrifice kuko ico ukuranye nico utanga urumva kandi bari bakwiye gukuraho ibi bintu abagabo ngo umugore mudahujije ngo umugore muvanye egare ko abana baca bagwa mu mporero urumva bari bakwiye gukuraho ibyo bintu vraiment gica nico natinye no ku mwana wanje je ndamureka akaza akamuraba nkamwisemba kandi ari wafi yagize amakosa kugira umwana wanje ijya vide ntayibure abavyeyi baragwa mu mporero ariko abana nabo bagwa mu mporero gusumba kubera bobo bafise servo icakira ibintu byose urumva nka papa akamubwira ati mama yaragutaye ukunuku bakaca bavyemera uriko urumva ariko ari umuntu akuze uravuga ati okay umugabo byaranse ko tubana umugore byaranse ko tubana nagende nanje ngende niyakire nzorongorwa n'uyundi canke nzorongora uyundi canke adashaka kurongora ashaka kurongora kabireka begize ntibiheze bikaffecta umudamu canke mama wabo bana kutazohava yiromariya kutazohava yubaka naho nyene abantu bakuze birabafecta donc hari igikomere uba waragize kugira wihomariye ubanza kurindira kijya gikomere kikavugwa kigahera biragoye ariko hari ibikomere bigoye kuvugwa pe sivyo kuko nk'umugabo yarakugiriye ikigo umubona abagabo bose ko ari babandi n'umugore yaragukosheje umubona ko abagore bose ari babandi sauf uvuze ati birashaka kwankuye akaba ari mubi urya nawe ntameze nk'urya urya ni mwiza muga biragoye vraiment Mireille ari mu gihe
abantu benshi bamuhagurukiye bamwe bakamuvuga bibi bakavuga ibigiye bitandukanye ariko kandi ku rundi ruhande bikabona ko Imana ihezagira. Mbega Imana irahezagira abadamu bari muri ubwo buzima canke n'abandi benshi baca baza bavuga n'amajambo agiye atandukanye bamwagirira ingeso mbi? Reka ni kimwe majije kuvuga, iyo umuntu yahukanye ukabona agiye mu buzima bwiza cumenye uwo muntu Imana yarahukanye ariko Imana bari kumwe, yavanye n'umugabo ariko Imana barajanye. Imana rero yo mujanye ba mu bintu byawe byose none ariko arahezagira cyane go nabo bamuvuga ntabasumvye ubuzima. None hari umuntu Imana yagiriza ivuga ati uyu muntu nikivuma imbere yanje, Imana ihezagira. Kandi iyo mugishuje uzana n'ibigerageza, ivyo nibigerageza nahagarare ashikame, bizohera iyo n'imvura ihita. Ivyo nibigeragezo bizanana n'umugisha. Yes. Bimwe mu bikomere mama yagiye arahura navyo mu gihe mutari muri kumwe. Mbega akikubona niwe munezero umuvyeyi nawe aheze akagira mu gihe abonye umwana wiwe yaramaze ingano konye. Mbega bavyoroshe gushira ku ndero umwana yakuriye muri ubwo buzima uri umuvyeyi? Byari vyoroshe ko gushira ku ndero? Ntitwabanye. Ntitugeze tubana gusa tukimenyana. Ndibuka yararize arangwa mu ndararira nanje ndarira, urumva. Hama numva ndamwakiriye ndagize yampaye affection vraiment ntigeze mbona ku muntu n'umwe. Awita urumva niwe byitwa yarandeze yankorera ibibi gusa ntavyiza nabona ngirira, urumva. Gusa ntibiba vyoroshe nyene. Umumama urabona yuko hariho manke yarabuze uyu mwanya niniya cyane, akaba ashaka. Ndibuka ko yashatse kunyiba, papa aranyegeza, urumva. Anyegeje rero urumva yaca avuga ati tubonanye turi babiri papa atabona aca ntwara burundu. Nuko yarinze apfa rero muri iyo myaka 3 atantwaye, byaranse kwa ingena ntwara. Donc niyo myaka 3 nimigeze buyibana mu basingwa kurere? Hano munsi umwe yaraza agakubita nk'umwaka canke nk'amezi 8 akaciza kundaba. Nibuka je no harura inshuro twari tumaze kubonana. Ni nk'inshuro nka 5 ari nyinshi. Nibihe bikomere wagize canke nibihe bintu vyakwafexe mu bukure bwawe mu burere bwawe? Kubera ntigeze mbona umumama muzima ku buzima bwanje. Niyo mpamvu Mireille yogira ingufu akatora abana biyo. Ariko nani suko atabishaka. Rero turagira ko onkrizi. Je ndamubwira ingene bigenda. Antuka turi mu gihugu c'amategeko. Izo nagomba ngarukeko. Nta tegeko na rimwe rihari. Abarizi bazorivuge muri commentaire. Yes, bon nizo ngomba ngarukeko. Yes, nizo ngomba cingarukako. Mbega kuba umuvyeyi yabamaze imyaka nkiyo onya mu gahinda ababaye agize gute, ariko kandi hari amategeko amwemerera canke yemerera yuko umuvyeyi abwirizwa kubabona abana biwe kugira ngo bashobore gukura neza. Ni buhe buryo bwiza d'abord umuntu ashobora gukoresha imbere, kuko bahari gihe bishobora kuba bikanka neza bivanye n'umugabo? N'ubundi umugabo ikintu nabonye yarugaye, urumva yarugaye hose, ashirako amagufuri aradadira rugara. Mugabo arihenda ariko akorera ikibabana biwe. Mireille yameze neza, naho abuze abana ntaco bariho bariko barakura. Donc bavuga yuko iyo umumama avuye mu rugo akagenda agatwara abana, iyo umugabo yitwaye bararaba umugore eske arafise moye yo kubarera. Nta moye afise, papa afise moye aca bagumana. Bisigura ko kiriya gihe yagiye nta moye ari bwaronke, urumva. Yahora mu buzima bubi, urumva. Rero aca kitadira kubereka aca avuga ati nije nabareze, yarabataye nije nabareze. Eske yari kubajana kubarera nawe nyene atireze je narakurikiranye ndarisacinga ndaraba ibiganiro bitandukanye. Je nagize analize y'ubwenge bw'iwanje na experience mfise muri ivyo bintu. Yaragiye arabasiga kuko nta mahera yari afise kubarera, kuko umwana ni dépense franike, urumva. Rero ubu ubafise ubuzima ni bace barabira ingene babigira agira abana. Bon, yes, hari amategeko agiye atandukanye bagiye barashikiriza mu gitabo c'amategeko agenga imanza z'amataki kigizwe ni page 120.
hariho page y'ijana na 185 n'ijana na 186 zivuga ko uwo ari we wese boshinga abana se na nyina babo bogumana uburenganzira bwo gucungera ingene abana babo bafashwe n'ingene barezwe bakanabwirizwa wifanya mu buryo bushoboye umuvyeyi atari we areze abana arafise uruhusha rwo kuja kubaramutsa. Bien sûr. None ndakubaza ikintu kimwe, hari umupapa hari n'umumama. Umumama n'umupapa barashwanya abana bagumye kwa papa. Est-ce umumama hazoronka undi mama umumama azonamplasa mama wabo bana propre azoba kubera ko hari abagabo b'ibirofa, kubera ko hari abagabo b'inkozi z'ibibi. Niyo mpamvu navuze ko ari inzererezi, n'umuntu mubi cyane. Ndavye n'amajambo ariko aravuga n'umuntu mubi yitwaza Bibiliya, yitwaza ni Claude wanje wa kabiri. Urabona n'umuntu urana abantu babesha bazi kwihagararako, urumva bazi gufata ikintu cera bakakigira kikirabura de, urumva bagafata ikintu cinabura bakakigira ikintu cera. Naramuravye nagumye ndaba isura yiwe, uramaze kuraba umuntu ukabona ukamugira ko analize ukana ingene ateye, n'umuntu mubi cyane urya mugabo. Ingingo y'ijana na 186 nayo vuga ko ukwahukana kw'abubatsi ni kubuza abana bavyaranye kuronka ibintu amategeko abarekurira canke ivyo barekuriwe bivuye mu ndagano z'ukwabirana z'abavyeyi babo, ahubwo babironka nk'uko bari kubironka abavyeyi babo bagumye babana. Ukuvuga kwa kubonana, kwa kuja kuramukanya, kwa kumugurira agakado, kwa kugira iki. Ariko urumva we Mimi nta burenganzira afise. Mimi nta burenganzira afise bwo guhagarara imbere n'imbere ya portail. Sivyo? Ivyo bintu yo bigura akabibaha gute? Sivyo? Ikindi naco ntibica biba uraza abagore bapfiriye muri ayo mazu kubera abana bavuga ati niko zubakwa kubera abana bagume ngaho. Uza abantu bagwaye imitima bafise ama stress kubera ico kintu kuguma biboheye kwa abana. Urumva? Bikunda urarekura hanyuma umwana bari karakura bakuze bakakurondera n'ubu ni yanka muga amategeko ariho azitura amategeko ariho uburenganzira bwo kubaraba babumuhe kuko ntiyishe. Urumva harabona agemba ngo none ngo nabo ngo hari ngo nibangahe ngaho ngo bavyara ngo bakaca bibatabana mu mawese ntiyabataye kwame yabavyaye akabavyara akabashikana ni kubera yari umuvyeyi yashaka abana. Ariko urumva ntiyabaye babandi babavyara bakabata mu mawese no cyangwa bakorora inda no yarashikanye none bariko bamuhorike. Biroroshe yuko Mimi ashobora kuja amategeko kandi akaronka abana baye. Bien sûr. Aritura ubutungane ubarafise ubuzima. Sivyo? Kuko ihagenda atararonka ingena barera nibo bamuha. Bace bavuga ati azara barabira kwa papa wabo. Kura barabe kwa papa wabo naho urya mugabo ingene ndiko ndabona. No kumukubita yo mukubita aje kuraba abana. Canka akabanyegeza kamera nka papa wanje. Urumva? Rero ubarafise mwaye nagende mu butungane bamutunganirize babumvirize, urumva hanyuma bamuha uburenganzira sati ko abatora kuko barafise ingena barera. Niko nje ndavyumvira uko ndabizi nuko ariko nako kana amategeko kandi anabivuga. Urumva kuko nta tegeko na rimwe rihari muri iki gihugu cacu yuko bashobora gukura umwana kuri mama wowe ntibikunda. N'umupapa naho abadafise ivyamugabure jewe nk'amahera bamubwiye azaraho umwana wiwe urya twavyaranye mutoye arayabura. Ariko kugira mprotege umwana je ndamukorera byose, urumva hanyuma akaza kumuraba umwana kuguma aguma abona mama papa. Ibice bisigura ko muca muba basi n'abana baba basi rega ngaho abana baba yabasi babavyeyi babo bose. Kuko hajye baranariza abana bafise ubwenge bakavuga ati okay mama yaratuvyaye yaravanye na papa whatever what ivyo ababwira ariko aravuga ati kubera iki ataza kuturaba. Nabashiramo amapolitike ati yarabataye ntari bashaka raba undazi ko acavuga ati raba n'umustar afise amahera ariko raba ntabakunda. Ariko hari impamvu kuko nabana biwe arabakunda nareke kubashiramo uburoza abana areke kubaroga. Hanyuma Mireille yitura ubutungane ubatunganirize nyimba ari kubafata ubutungane bukabamuha cyangwa bakamuha uburenganzira bwo kuzaraja kubaraba kwa papa wabo. Ariko aguma abona abana n'abana bamubone ntibakurana ibikomere vraiment nk'ivyo umuntu aba yarakuraye
nkaje nk'ibikomere nahuye navyo sinshaka ko abana banje babikurana. Yes. Ego abagabo nk'abo onye uno munsi baba bumva ko bafise uburenganzira bwabo nabo nyene kurera abana babo kugira gute ugasanga bariko baracinyiza abadamu kuri kimuhura n'ingorane nk'izo onye hama kandi mu nyuma ugasanga nimwe mugiye kubabariramwo bikazoba ivyo mu maraso umuntu akazoka magendana igikomere nk'ico onye ni gute umudamu ashobora kubiva urumva d'abord ubanza kuraba ubuzima bubaye ukagira uko ukabalance ukavuga ati none ninabigumamwo ibi bintu mfe hanyuma abana babimfuvye sivyo ilifo ko twikunda natwe tukikunda ariko ugiye kwihebera umugabo urapfa ejo azorongora uyundi sivyo ifo ko wikunda d'abord ukavuga ati hako nguma muri ibi bintu ndarekuye kugira nawe ugira ubuzima bwiza. Yes. Yego. Yes. Bon, no munsi abantu benshi bakora bw'amajambo bitandukanye hama kandi abarundi benshi hari bamwe bavyakira neza hari abandi bavyakira nabi ahubwo bakarushirizaho guponda ndetse no kuvuga nabi. Uno munsi igitsina gore ni gute giye kwitwara kugira ngo abagabo ntashobore kubacinyiza canke kubafata nabi mu gihe hari amategeko abarengera. Urumva umuntu iyo atazi ivyo bibazo bitaramushikira nta bihibu uburemere abo bavuga yamuhe niko batazi uburemere. Uranzi jewe iminsi yose ndambonye ikiganiro ca Mimi Mireille so atari umugabo gikoze canke ari Mimi whatever ndarira nkahwera nukuri naje gukora ikiganiro ndavuga ati Imana mfasha ndabishobora ibi bintu donc ni ibintu bitera emotion parce que umuntu abazi uburemere bwavyo abo bareke bavuge nabo nivyabashikira kuko ubuzima abasha ndabibaririra uno munsi bubiba bimeze neza ivyaje umuntu ntavyabazi umunsi bizobashikira niho bazotahura uburemere bw'ikintu umuntu abafise ikibazo umuntu abafise hanyuma abashikirwa n'ivyo bibazo navyo ntibavuge nibige kuvuga nuko zubaka ivyo vyari vyaba apana na ba mama banyogokuruza na banyogokuru. Yes nuko zubaka ntibibaho none ubaye muri ko zubakwa uranuma nta bantu bamenya ibibazo ufise ukaborera indani ugapfa nibige hariho ubutungane bubijeje nibitura ubutungane iyo vyanse urumva kubera ikimfa uri umugabo twahuye twese dukuze ukanyicira ubuzima ugapfa nkafa nkahwera kandi abana bankeneye ejo dukeneye ubuzima nanje ejo nkeneye ubundi buzima nibige kuvuga. Koko ni experience wagize ku bagabo bameze uko namenye yuko umuntu ari umuntu sivyo umuntu n'umuntu kwizera umwana w'umuntu cyane ugaherezako ari bibi ahubwo twizera Imana nishoboye kudukunda uko turi itaduce urubanza ngo urumva wowe ngo pasi yawe imeze uku ngo byagenze uku ngo warasambanye ngo mu myaka yaheruku Imana ikubabarira ikubabariye sivyo mbega ndabibariza ikintu nabonye murazi yuko ujya mugabo wa Mireille urana ko yaravuye ku mugabo wa mbere bari babyaranye n'umwana warabikurikiranye urazi ibitutsi yajya camutuka wa maraya we n'umugabo wa mbere yarakunaniye nico gituma uno munsi bari kwamwagiriza kuba ari ndaya urumva mbega yaba yari ndaya reka ndababaza abantu rero baranyica abarundi n'abarundikazi biwacu baranyica urumva iyo babonye umvaye n'umugabo wa mbere bikanka ukagira n'unyundi garura indaya mbega urazi umugabo ko ari umwana w'uwundi nkuko n'umugore ari umwana w'uwundi urazi guhura n'umuntu mutavukanye mu ndimwe afise ingeso sindavyase ko na mimato bafise amakosa mugabo ayo makosa rero yarabe nayahe nayahe ese ubwo abo maraya yabugize abana n'umugabo cyabivuze ko umugabo ko yahora amutamunza akaja gusambana hanze hari ico yavuze none ubwo maraya yatanguye kumwagiriza erega uvaye n'umugabo swate ukundana n'ushaka naye nkaje nka Claude yovuga ngo asigara imaraya ndeka byarakunaniye kuntunga uri umugabo reka rero ababishoboye bantunga c'est comme ça urumva mugasi byamuze kwa Mireille mbashaye kuyihangana naho yo kwihangana gute
fendofe barurira kuvuga ko ari umumaraya kandi azotegereza kuba kugwiwe urya ntiyariguwe namurekure ego yes donc iyo umuntu apfaye n'umugabo abagabo nta kibazo mugira ntimuri ndaye rindira ariko ubwo n'uburofu umugabo aremporta abakobwa canke abandi bagore sivyo nta muntu mwumva avuga ngo ni ndaye ariko umugore gusa afe kuvana n'umugabo nigisubira muhira ni maraya none gute umugore atokwahukana akigumira gutyo nubwo bumaraya bamwagiriza ntaba nabukora nta n'umusheri yo bafise ata muntu n'umwe baryamana ariko muri mentalite y'abantu ngaha abarundi n'abarundikazi benshi baca bagiriza umugore ko ari maraya mbega biragoye kubona umugore yateye imbere hama ntibavuge ko atari ndaye adafise umugabo byinshi yateye imbere bavuga ko ari maraya kuri amahera mu bagabo uno munsi Mireille ariko aratera imbere mu bikorwa by'ubujanye na sinema ugereje kuraba ku mbuga ziwe amafilime agenda arasohora ndetse n'ahantu hose bakomeza kumwitura ugereje kuraba n'ubuzima bwiwe ku munsi urahinduka mu miseze warabonye ko avuzwe ko yaguze imodoka ko yimukiye mu nzu nziza nuvuga ko ubuzima bukabandanya bugenda butera imbere yarega ibi bigabo reka ndakubwira ibi bigabo by'inzererezi reka ndabyita inzererezi biradufungira imigisha je na Claude na ndamubwira ati uri inzererezi we wari wanafungiye umugisha wanje ndakwereke bazi bayihangane je murazi ingene mvuga kurarengera pe rindira nabo ntibadutuka ku marezo sose ntibadutuka ivyo ariko arakora Claude wa Mireille ubona ari byiza ko yera naho no mutuka birakenewe yego abagabo baratugarira imigisha none ndakubaza harimo hari bwagure Mireille bakiri kumwe hari ubuzima nk'ubu yari afise bakiri kumwe kubera iki Claude ntavuga ngo yari afise amahera barongoranya afise amahera hari ubuzima nk'ubu mwari bwabone yarimo ari mu bikorwa reka ironderera amahera urumva reka ntibamureke irondera ubuzima imana iguma ihezagira atari imbere yes yego umugabo aja ku marezo sosho avuga nabi umugore babanye umugabo ameze gute amfise umwisengero ahubwo ntazosubire Claude ntuzise kuvuga ngo urakije ngo umukozi w'Imana jamais urumva nta mugabo yizera Imana yo mwijuru dusenga tutabona iyo Imana tuzi yishura ushaka kuja kuri rezo sosio kandi ku mugore mwabanye urumva ukamwanika nta mugabo ashobora kwima uburenganzira umugore bavyaranye kuraba umwana canke abana azi ko akijije nivyo naho rambwira Claude wanje bakava bakimukira ahantu je twamaranye umwana tutari kumwe umwaka mugana ari mu gusara nkaja kumuraba nkasanga bimutse barahanze akanka kumbwira iyo umwana ndamurabira akanka ko ndaba umwana nagize uko kugira nzotore iyo baba urumva rero bose n'inzererezi ari Claude wanje ari Claude wa Mireille bose n'inzere byitwa kuri abakozi b'Imana ari abantu bo mwisengero notuma mbona ari abapagani vraiment abantu bazi ijambo ry'Imana none ni giki niye message ari karatanga kuri rezo sosio kugira dukizwe kugira twakira ubuto kugira donc aduhe conseil mu byo baciye kugira basa abandi ntibazi babicemo niye message ari karatanga yes ubutumwa ku badamu babayeho muri ubwo buzima no munsi kumbore harabananirwa no kwihangana bagahitamo kuja mu ngeso mbi ariko kandi hari n'abashobozwa n'Imana bagakomera aho kandi bagatera n'imbere message kuri bo niye message ibibazo ntibibura turi mwisi ibibazo ke turabana message notanga mpereye kuri mimi ni yakire hari ikintu ahubwo nabonye ngo abamaze ngo none ngo divorce ko ataye umuronka babaza Claude wiwe ngo je ngo naje ngo naze ngo ndayimuhe reka nkwereke impamvu mimi atabigiyemwe ibyo bintu je Mimi ntituzinanye yego maze kumubona rimwe twaramukanije rimwe ntanzi sindamunzi hariya kuri CCF yego impamvu divorce atayijamwo iyo umugabo afise abana ugasaba divorce baca bagukura ku burenganzira bw'abana birakoroka kubera iki mbega Claude avuga ngo je sidamukunda ngo je ngo bagore baruzuye ko ataja gusaba divorce kandi umugore yaragiye iyo myaka yose
kubera iki Claude atayireklama ashaka ko ari mime ayireklama ni kuvuga ko uyireklamye ni waca aja mu mpuriro kubera iki Claude atayisaba kiretse bagize aramiyabo mugurya nabonye ari tetu aha mu mutwe nta bwenge buriyo niyo byemera yes nuko reba bimeze uno munsi abarundi benshi barakurikana imbuga ngurukanabumenyi ariho kandi hari ivyumviro byinshi bigenda biratangwa agiye hatandukanye ubutumwa ku bantu batanga ivyumviro ariho ugasanga batanze ivyumviro by'amafuta ikintu no babwira d'abord nibareke kwinjira mu buzima bw'abantu Mireille ntibamuzi amuboneye kuri réseaux sociaux ivyo yaciyemwo ntavyo bazi sivyo nibareke kuvuga n'importe quoi ibintu batazi yo byavuye niyo bigeze nibafate burya buba barafise nk'umuvyeyi nk'umumama kuko nararavye harimo n'abamama bamucira urubanza bavyishire ko bonyene abana wabyaye uri umumama muzima ukabashira kwisi hanyuma ukabata ukomoka ukagenda ingene biba bibabaje nibareke gukomanta ibintu by'amafuti kuko niwe yumva ububabare Mireille ni wababaye nibareke kuko ibitakubabaje ntubiha agaciro ibitakubaye nabo nyene ahejo habo ntabyoze uno musi babanye neza n'abagabo babo cyane n'abakobwa ntibazi uburemere bw'umumama ibibazo bahura navyo mu rugo nibavuge maki badashobora kuvuga byiza birenganire bareke gukomanda yes ni byinshi twayaze hano onye ariko kandi ko byafashije abantu benshi bagiye batandukanye ku ngingo zijanye n'ingene abavyeyi batandukanye bashobora kurera abana kuko ndagushimira ndabashimiye nanje wakoze cyane baza ko bamwe bakunzi bawe ndetse n'insinzi kuzasanza dukurikirana hari byinshi bagenda bafashwa bigiye bitandukanye yes merci beaucoup wadukurikiranye yari African TV yari kuko twayadesije Liza merci beaucoup